kugarukira inzira y'ibiganiro vy'amahoro mu Burundi niyo ntumbero ya kino kiganiro kigira 74 ca Club de la Presse mudukurikira muri benshi bakunzi ba kino kiganiro ndabaramutse nongera ndabaha nikaze muri kano kanya aho hose mudukurikira muherereye mutimbe none tuganira ku biganiro bitariho yego cyane ico nico kibazo kiragishinga abatari bake bibaza nimba koko ibibazo vya politike Uburundi buhitiyemwo vyohereye mu gacerere agacerere kaba abantu badasiba kwicwa bazira ivyumviro vyabo vya politike bazira ico bari banyuruzwa bakaborezwa igufa bakabuzwa gukora ico amategeko abarekurira byose bikaba mu gacerere ntangere nkukumenga mu Burundi ibintu birarekuwe gutyo kandi undura ni ingingo ihejeje gufatwa n'urwego sense rucungera uko amakuru akogwa mu Burundi roje gufata ingingo kuwamenyesha amakuru ba radio BBC y'abongereza benijwi rya Amerika guhera uno munsi bagira bati nta mumenyesha amakuru akorera ayo maradiyo azotanga amakuru kuri ivyo binyamakuru canke uzovza ava hanze akorera ivyo binyamakuru arekuriwe kushika mu Burundi. Uko rero niko ibintu vyifashe muri kino gihe. Ibindi bibazo rero bibandanya bivyuka biti none amakungu yaba karere ka EAC yaba ubumwe bwa Afrika yaba ibihugu vya Buraya vyoba vyarakuye akarenge ku gihugu c'u Burundi mu gihe tuzi ko vyitanze kugira hashobore kuboneka umuti uciye mu biganiro kano gacerere twumva ni nyishu yoba yarashitswe ko uno munsi kubijanye n'ibiganiro. Ibibazo rero ni vyinshi tugira tuganire n'abatumire bacu. Wa mbere ni Desire Atumimana arongoye uruganda ukumisha makuru rwa radio Inzamba agateka kawe mwaramutse Desire. Mwaramutse Patrick. Kaze muri kino kiganiro. Murakoze. Umutumire agira kabiri ni Emmanuel Ndayishimiye nawe nyene numenyesha makuru akorera radio Inzamba agateka kawe mwaramutse nawe Emmanuel. Ndakura mukije Patrick. Kaze mu kiganiro. Iki bibazo cambe ndagitumbereze kwa Desire Atumimana. Mbega Desire uravye kano gacerere nkuko nako nabishikiriza muri jambo ry'intangamarara mu Burundi mu inzira y'ibiganiro hari hagahaze mubona no munsi iyo birinze bidindira agahaze kaba kamaze kuboneka agahaze kariho agahaze kuko murazi yuko inyuma y'ibiganiro bigira gatanu vyarabonetse yuko abatwara Burundi muri kino gihe atabiganiro bashaka bo kubera bavuga ati vyararangiye ndibuka icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo avuga ati ibiganiro vyaraheze nta kindi kintu tubona gishasha twoza kuzana ahubwo abanyapolitike ni batahe nyabona tutegura amatora akavuga uko mu gihe tuzi yuko abanyapolitike nabo batavuga rumwe na leta bavuga yuko ivyo biganiro ataho biraja bitarashika mbere bakavuga bati akarere karananiwe nibaheze babihereze Union Africaine canke izindi nzego vyarasabwe n'abanyapolitike birasabwa n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike bose bakabisaba kubera bazi yuko bitarahera koko bajya bava ko vyaheze nuko bo mu mutwe hari kwa kwisangiza intwaro kuko burya mu bisanzwe umuntu akwiye ati tuganire ababona ibintu bitagenda neza iyo ubona ibintu bitagenda neza ukabitura leta nayo ntishoboye kubizanira umuti uritura abashinga ntahe bakakubwira bakagufasha gutora umuti leta rero yarase iyo imaze kwanka haganira babiri umwe yanse nico gituma ubona rero hari kano gacerere igano vyaradindiye mu kapati general hejeje ariko akerekana ingorane zigihari akerekana ko Burundi ari ntambamyi Burundi ati twege vyaraheze kandi ataka imbarashikako nico gituma ubona vyadindiye naco gituma wumva bariko barataka amakungu bataka Union Africaine bataka ONU kugira ifate ico kibazo mu minwe kuko ingorane zozo turacazibona muri politike mu mutekano mu mibano mu Burundi nta namwe hatari ingorane ziriho Desire none ko ivyo bihugu vya Afrika bitariko birarekana ko hari inzira y'ibiganiro bariko barashigikira uno munsi togira tuti amakungu yakuyemwo akarenge mu nzira y'ibiganiro by'u Burundi. Sivyo nibaza ko amakungu atariko araheba Burundi kuko Burundi ni igihugu kimwe kigize ibihugu vya Afrika kigize ibihugu vyo kwisi kandi bafise amashirahamwe bihurikiyemwo nibaza yuko ibiganiro birategurwa
ibiganiro birategurwa, hakaza abantu bakazana uburyo ko basaba uburyo, hakaza abahinga, burya rero ko opposition yabisavye ikabisaba ati Union Africaine ifata ikibazo mu ntoke, Uburundi nabwo bukaba butashaka ko ibiganiro bibandanya, hajya usanga ibiganiro iyo biyinze bija habona biba byatanguye kera. Bashaka gusanga uno munsi hari abantu bariko baragenda begera Uburundi, abarundi batwara Uburundi uno munsi bababwira bati nyabona kugira amatora abe neza, nimwumvikane n'abandi mwese mutahe, abari hanze bataha, abanyapolitike batahe, impunzi zitahe, amatora abe ahurikiye ngo abarundi bose. Ugasanga biracari bimwe rimwe bita informel, bacari bagenda baca bakorera mu ntuze no vyita nko mu mpisho, mugabo ni muri diplomasi hose ntibari mu mpisho, ko baragenda officiellement bagashikira uwo bakeneye bakamubwira, mugabo bariko baranana. Iyo mu bisanzwe muri opposition nta kibazo gihari, muri opposition bararindira ibiganiro. Burya abantu rero bo diplomate muri ya Union Africaine muri za ONU usanga bagenda mu Burundi bavugana n'umukuru w'igihugu, bavugana n'abajejwe igihugu kugira barabe yuko bo kwisubira ko bakagaruka amatora akaba arimwo barundi bose koko, kuko amatora akaba ibiganiro bitaraba batarasubira kwicarana, amatora haza bahuriyemwo abarundi bose, kuko ico twita opposition mu Burundi, aba opposa benshi tuzi mu Burundi bari hanze y'igihugu, société civile iri hanze, abarundi barahunze, kugira rero amatora aba amatora nyezina, amatora nyawe yemewe, n'amatora bahurikiyemwo bose. Emmanuel ndashimiye, muravye ku bintu byifashe mu Burundi hari agacerere nkuko na Desire yabivuze, aka gacerere kumenga kashobora kuba gateye ubwoba bamwe. Ego agacerere mu gihe tuzi ko tuja mu misi y'amatora, agacerere karateye amakenga, karateye amakenga kubera murabona yuko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza arabandanya, ubuzima bw'igihugu burabandanya, arabandanya arongoye igihugu uko biri, arabandanya mu ntumbero yiwe gutegura amatora 2020. Murabona yuko nta ibiganiro kubona vyarahagaze, ko vyarahagaze ego mufasha muza yavuze ati cewe ndananiwe, arashikiriza icegeranyo mu bwa Afrika ati ikibazo kije mu mino yanyu, gushika n'ubu ntabaramukorera mu ngata. None rero Nkurunziza wewe ati ivyo biganiro igizayo ntavyo zo kwitaba, nta nibihari, nta matatari, abandanya inzira yiwe vers amatora, kandi biguma bibandanya ubuzima busanzwe. Hanyuma urabona ko abakozi ba leta barahembwa kuva Burundi bugiye mu kaga kuva muri 2015, abakozi ba leta barahembwa neza. Nkurunziza ati ubuzima ni bwa bundi, ati abavuga bavuge, mugabo abarundi muri bo abahembwa barahembwa, ariko iruhande hariho n'abapfa. Nivyo yana kubwira babandi rero b'abanyagihugu bati naho Nkurunziza aguma yidadira, ibibazo mu gihugu birahari, hagati y'akazina muntu nyine gahungabanya. Murabona abicwa, murabona abanyurutswa, murabona la liberté publique, ukwisanzura kw'imigambwe dufate liberté politique, imigambwe yitwa yuko ihari, abatavuga rumwe nawe, abitwa kuko batavuga rumwe nawe bagaragara ni agatogwaza umugambwe cerere. Urabona muri no minsi ngene abanywanyi biyo babahagarika cyakasaki mu gihugu cyose, n'abandi bakanyurutswa. Urabonye umugambwe Sanya Frodeu zamakamba za Rutana nyine bagiye gutunganya amanama, bakaburabuza bari kuriwe n'amategeko babisabye mukuri kwamye, barongora uruhusha biciye mu mategeko, hanyuma harongoye umugambwe CNDD-FDD barabuza iyo nama. None rero Nkurunziza arabandanya yitegurira amatora. Ivyo rero bitera amakenga abarundi bari mu gihugu hagati, abarundi bari inyuma y'igihugu, bati none bizoshika ibiganiro vyarahagaze, ubundi ariko aja mu matora, kandi amatora azobishikako. None tuko tuvaye tujaye, umuti n'uyuwe, abarundi rero bakaguma muri kabaza. Atabarundi bakaguma muri kabari muri kabaza. Desire akavuga ati kandi hariho n'amakenga y'agacerere kariho gateye amakenga bamwe n'abandi. Mwavyumvise yuko n'abamenyesha makuru bahora bavuga
bavugira mu radio mpuzamakungu babujijwe kuzokora akazi kabo kumenyesha amakuru mbega ako gacerere kariko karipfuzwa n'ubutegetsi bw'Ubujumbura kuko nimubona ko gashobora gutuma na nyamakungu adebukirwa kuko yatabari kamenya ibibera mu Burundi. Agacerere ubwa mbere agacerere ico kava ko niki agacerere kava kwikandamizwa riri mu ntwaro ya Petero Nkurunziza kuko nta muntu acubahuka kuvuga ikitamushimishije. Emmanuel aje kuvuga ngo abakozi barahembwa. Nivyo barahembwa abakozi baje guhembwa. Twege tumaze imyaka ine kuva mu mwaka wa 2015 nta Murundi umushahara uraduka. Mu gico gihe ugiye kuraba idolari maze gutakaza agaciro ibice 50%. No kuvuga amafaranga umuntu ahembwa muri 2015 uno munsi niyahembwa mugabo ugiye kuraba agabanije mu kabiri. Ayajanye ku isoko ntacaronka mugabo ntazotera induru ngo munyongere kuko abazi yuko ashobora kugira ico usavye ari nko gutuka leta. Amasendika ntagikora. Amasendika ntakora nta sendika igikora nta sendika ikivugira abakozi nta muntu akija muri manifestation muri egeregere cyane kwiyamiriza ingingini ni kubera agakandamizo. Agacerero kava ku bintu vyinshi. Agacerero bwa mbere gashingwa na leta y'igikenye. Amaleta y'igikenye yose kwisinzima ukuntu atwara abanyagihugu abashira mu bwoba akabakandamiza ugasanga mu gihugu nta muntu numwe akivuga ijambo riteye kubiri n'iryo leta ivuze. Ico gihe uba wamaze kuva mu ntwaro rusange demokrasi uba wamaze kuyihagarika. Nico gituma rero agacerere gahari mu Burundi ahubwo amakungu yarakwiye kwibaza igituma ata Murundi agikuru urimi mu kanwa ngo avuze indura ati jewe wanje baramwishe akigandara ati uwanje naramubuze. Hari abantu batinya kugandara kuko bashaka kubaza ati ugandariye nde bajya abantu banyurujwe akavuga ati urashaka kugandara mu ntazi kandi bo bazi yuko umuntu wabo kabaye. Ivyo byose rero ni ibintu bita system na system politique y'abantu bakoresha intwaro y'igikenya. Ugasanga ni babantu misi yose bashaka ko iryo bavuze atawundi asubiramo. Kumukiko muravuga ibijanye n'igikenya mbe muvuge ki kuri ingingo ije ufatwa mu rwego sense n'ingingo y'igikenya nayo nyene. Iyo ngingo si ubwa mbere iyo ngingo nsubije magato no kubwira ingene yaje. Muri bukare ko baragira batora ibwirizwa shingiro. Iri batoye mu kwezi kw'indwi iryo bwirizwa shingiro riza abantu benshi yabumwe opposition société civile barekanya makenga kubera ibwirizwa rije cakubiri na accord d'Arusha. Hanyuma muri ico gihe hariko haraba ajya amatora niho ajya amaradio hagarikwa. Yahagaritswe kubera iki? Hariho ikintu catuma leta ntiyashaka yuko ivyiri kwirakora bijahabona kubera ntivyari biciye mu kuri. Amaradio nga yarahagaritswe. Ahagaritswe banyeneyo bacisha kuri kuri kuhinga bugufiya baciye kuri buhinga bugufiya baca batangura gukora abamenyesha makuru babo babandanya bakora muge iradio mu Burundi FM zikabazugaye. Uno musi rero bavuze bati ahubwo n'umumenyesha makuru azosa gutanga inkuru directement ou indirectement ayitanga atanze ijwi giwe canka koze reportage yiwe canke igasomwa n'undi canka avugana n'uri hariya i Washington canke i Londres ababwira biko birabiri Burundi nico bashatse kuvuga indirectement. Azoba koze ikosa rihanwa n'amategeko y'umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi. Ni ukuvuga iki? Iyo umaze gukandamiza abanyagihugu ntibabe bakivuga ugaca ufata ya maradiyo harageze ijwi yabo kure nayo ugakandamiza. Haba hasigaye ko mu Burundi hari agacerere ni hamwe naho bufata umuntu bakamuniga mwibarabara abantu babororera ata muntu azovuga. Muzogenda muhiri wanyu muvugane mu nzu ati naka bamwishishwe nabanaka biki nibiki bizoheraho mu nzi wanyu. Nta muntu azopfa amenye ivyabaye mu makungu kubera amaradiyo yashika hose. Nta muntu iradio y'igihugu ntizobivuga kuko ikontrolwa n'igihugu haca kwa makomunike ya leta gusa. Ziga radio zindi za isanganiro ntavyizovuga kuko ifise gasopo kandi nta kwidegemvye ifise. Rema yoyo ni umugambwe CNDD-FDD. Urumva mu Burundi kumenyesha makuru haribaye ikintu bita guhagarika ubwigenge bwo kumenyesha makuru bwo gutanga makuru no kubwira abarundi bikorera mu gihugu. No kuvuga igihugu baracugaranye bagikure mu kwisi gisigare cugaranye mu gihugu caconye ahantu hawe nyene atamuntu amenye ikintu kiriko cyabiri Burundi. No kuvuga je mbona yuko ahubwo kuba ku ruhara rwa radio yugawe igwa rukomeye. Kwa ruhara ntangire cyane. Mitabaro niyo maradiyo uno munsi
yashobora kuvuga basi agacishamwe n'akantu kaza kuhinyuza cyangwa no kudahinyuza no kuzana ikindi kintu gitandukanye n'icyo leta yatanze. Uno munsi rero kubera izo radio ntizatwarwa na leta y'u Burundi, naco gituma bumva zibababaza zibarya mu mutwe kubera zitwarirwa i Washington, zitwarirwa i Londres. Izo radio rero zirugawe, nizo zasigaye zibwira abanyagihugu, nizo radio zivuga mu Burundi bwose, nizo abanyagihugu. Hari ibiganiro byinshi bihijamba abanyagihugu muri radio nk'ijwi rya Amerika, hari ikiganiro abanyagihugu nimba ntiheze cyitwa muri Sanze, abanyagihugu bahamagara bakavuga aho bahereye, bakavuga ivyo barimwo. Ubu unya ntawe uzosa kumva umunyagihugu icwi giye bararinize ivyo haravuga no kuvuga mu Burundi. Ubu unya n'ivyahora bihuha bigiye guhuka, kuko ico bitara liberté d'expression, ico bita uburenganzira bwo gutanga amakuru, bwo kuyaronka no kuyashikana iyaja birahagaze kandi bihagaritswe n'ubijejwe. Manuel, muravye ko ibintu byifashe uno musi mu Burundi, harabagira bati nyabuna abatkoma karura ati nihagaruke ibiganiro. Mu miseze hari president we yandikiye president Museveni muhuza mubwira ati nyabuna raba ko ugarukana amasezerano yarusha société civile ikabana nyine yaranditse ivuga iti ibiganiro nyabuna. Uko ibintu bifashe uno musi mubona kugira ibintu bisubire iburyo ari uko ibiganiro bisubira bigasasa? Yego cyane, kugira ibintu bisubire mu buryo hakenewe ibiganiro koko, hakenewe ibiganiro, ariko nk'uko ubibona leta y'Ubujumbura yo nta biganiro ishaka. Ishaka gikenerwa rero ni pression y'amakungu, ni ko amakungu abishyiramo inguvu, amakungu akabona yuko ikibazo cy'u Burundi ari ikibazo gikomeye cyane gikeneye inyishu, kandi inkuru nziza keneye kuja mu biganiro. Hama makungu amufatiye izo ngingo, ivyo bihano canye izindi ngingo, Nkurunziza akemera kwitaba ibiganiro koko. Ariko rero imbere kuduga kwijambo Petero Nkurunziza na leta yo mu miseze baragira bati ibiganiro byobaye byosubiriye nivyoza biganira ku matora. Uno munsi ko Nkurunziza yatanze intumbero yiwe, aboshaka kuganira mu matora mubona hari ico byo kiza? Mbega abo boshaka kuganira amatora, vyerekeye amatora ni bande? Mbega mitabara uno munsi erega ikibazo ku biganiro sikuri Nkurunziza gusa, no kubari hanze abo vyitwa ko abanyapolitike batavuga rumwe na ubutegetsi bw'Ubujumbura. Hari ibibazo ko boganira amatora kugira abashaka batahe mu kuja amatora, kandi muri senarede haravuzwe zuguru zijanye nuko hari abifuza kuja muri amatora. None ikibazo nyamukuru ni cy'amatora, ikibazo nyamukuru kwanza ni cy'umutekano, umutekano ku Barundi bari hagati mu gihugu, umutekano kuri ku Barundi bahunze igihugu. Hanyuma umutekano ugaragaye bari inyuma y'igihugu bagatahuka, abanyapolitike bagatahuka, hanyuma hakaba klima imeze neza, ari hagati mu gihugu, abavuye nyuma y'igihugu batahutse bakisanzura, hanyuma bagasubira bakabaganira ivyerekeye amatora. None uno munsi ubona uno munsi ikibazo cy'amatora, ikibazo cy'amatora ni cy'umutekano kwanza. Hame kindi naco ikibazo ni cyabo bogenda bitaba nayo matora. Mbega ni bande abanyapolitike bari inyuma y'igihugu bogenda bitaba amatora? Ni bande? Mbega abanyapolitike bari inyuma y'igihugu bobo bavyumva cyo kimwe? Mbega ikibazo cy'u Burundi bacumva cyo kimwe? Ikibazo nico nyine namba bitabara uravyo runani sinarete nibo banyapolitike cyitwa ko baganiriye na leta y'u Burundi. Ariko nabo no munsi iyo sinarete harimo ibibazo bikomeye, habiguma bifukwa birahari. Murabona sinarede abayigize imigambi yigize bare ivuye bariyomora baragenda. Ubu minani sinza basigaranye bari babiri bari batatu, abandi baragiye bose. Abo bagiye bose batatu bararenga, hari urwego bita directoire abo bitabara abo nabo bagiye, abo nabo bagiye nabo nyene nta cyizere Abarundi ariko barabona muko babona iyo bagiye ivyo bagiye gukora kuneza y'Abarundi, kuneza y'igihugu. None abo bobo bari hanze y'igihugu botahuka baja mu gutunganya amatora ni bande? Mbega ni babandi biyomoye kuri sinarede cyanye nabo muri sinarede? Uravyumva bavuga ngo minani ngo none we ari hafi gutahuka mu gihugu, nari kumwe na Nkurunziza batunganya. Nivyo rero ni ijambo rimwe, ayo matora aje mu bande
amatora aza kuba amatora nyayo. None amatora nyayo hari ayo tubona muri kiriya gihugu ntayo ariko araba. Ntabwo wasaba abeshe ngo umugambi uremewe n'amategeko si umugambi senere. Murabona ingene ko yaturatuzo abantu bakicwa abakicwa hanyuma ntanavuke ibidezira ko ravuga intwaro y'igikenye y'umukazo numa nuwavuga ndakumira gahanga gwasa bati ubu rero umugambye utavuga rumye na jewe nkuru nziza ngo ubu uremewe cese ministeri ya interieur mushikiranganje intore hagati mu gihugu bura ivuga icese ati umugambi seneri ariko umugambi seneri gabitabara uko ukora he ko niyo basavye uruhusha rubuzwe n'amategeko uje gutunganya inama iyo nama bayiburaguza nivyo ndizira tuyimana Petero Nkurunziza yatanze intumbero ati amatora akibivuga mu nyuma muri senarede hatangura kuvuka amacakubiri bamwe bajukwabo abandi bajukwabo ico bapfuye ahanini mu byo basigura mwarabyumvise bavuga bati abashaka amatora abandi ntashaka inzira y'amatora none muravye uno musiko abatavuga rumwe na leta bifashe ndimubona yuko Nkurunziza asa nuko yatsinze rurayi muri politike yiwe wavuze y'igikenye sivyo nibaza na gatoya kuko arashaka ko yibaza ko yatsinze rurayi nkuko bivuze ariko sivyo kuko muri senarede niko hari ibibazo ariko ivyo bibazo sinibaza ko vyatewe n'amatora kuko abantu bose bari muri opposition nta numwe adashaka amatora mugo nta numwe ashaka amatora nkuko atunganijwe uno munsi nta numwe ashaka amatora igihugu cy'u Burundi kikirimo umutekano muke nta numwe ashaka amatora igihugu cy'u Burundi kibanje guhamba akordarusha nta numwe ashaka amatora impunzi zikiri hanze bajya bose ubona abari kumwe abari nyuma ya minani n'abandi bajya bamuvuyeko bajya bose barashaka amatora mugo bakavuga bati ntashaka gutunganya uko aba mu 2025 aba mu 2022 mugabo tuzoje mu matora ahurikiyemwe bose yohereza akordarusha aba impunzi zaratashe aba vyose bavyumvikanyeko ariko no musiko biri uno musi seni baramaze kuyishinga utwara seni arahari mu minsi zabazoshira amasisi n'amasepi none ivyo bintu babishizeho wewe uri umukandida uvuga ati ngoma je kuja mu matora utazi n'ingene uzotunganya amatora yahashizwe ko yahashizwe na leta utaruharana numwe wagize kugira haje umvoje amatora ameze gute Nkurunziza agize ati bipfuza ko tuganirira amatora nibaze ku meza tubiganire no mutego yabateze iyo meza yababwiye iyo meza ni yahe ko atigera yitaba ibiganiro na rimwe twarumse leta igira iti twoganire twosubiye twoganira ku matora ya 2020 amatora ntiyihuta ega ibyo bamwishura uvyumvirije barafise ukuri numva we bavuga ati tuje mu matora mugabo akibagira yuko abantu bari nyuma y'igihugu batahunze amatora ntibahunze amatora na gatoya bahunze umutekano muke mu gihugu umutekano muke bahunze urahari kugira baze bashikire abanywanyi babo babashikira tankomanzi hama bitaba amatora icyo nico kibazo gihari nico kibazo cava mu nzira amahoro akagaruka mu Burundi umunyapolitiki yo kwanka kuja muri amatora n'abantu bomubaza ati wewe kuki utaja kubaka igihugu cyawe mugabo rero ivyo byo kuvuga ngo tuje mu matora kandi abantu abo banyapolitike bari hanze batahunze amatora ahubwo bahunze umutekano muke mu gihugu n'ubunya ari ukiboheye impunzi hanze ari ukiboheye abanyapolitike hanze ugahamagara abantu ngo baze mu matora abantu wewe nyene uvuga ngo bariko bararonderwa n'ubutungane bw'u Burundi we ivyo bintu wumva atari guhenda abantu imbere ko nsubiza ijambo Manuel mbega ko twatanga ikiganiro tugira tuti nyabuna ibiganiro nivyo byo subiza mu y'ibintu mubona uno munsi ibiganiro mu Burundi bishobora kuba imbere ko matora bacanke nibizoba mu nyuma y'amatora muravye ku bintu byifashe ngize analyse yiwanje leta y'u Burundi nta matora leta y'u Burundi nta biganiro iri kwiratunganya leta y'u Burundi yaramaze gufata intumbero y'amatora abamwe abo muri opposition batabamwo nakatikabo haje no kwemerera ujya mugambwe wa gwasa no kugira berekana ati hariho opposition mu Burundi yabari hanze mu bihoze sivyo
nta kintu na kimwe cerekana ko leta y'u Burundi yifuza ibiganiro. Leta y'u Burundi igeze mu matora nakubwiye ati seni yarahagiye mu minsi zokumva hariho sesi hariho sepi hama mu minsi zambere bumva bagenda n'amakongere gushiraho yo gutangwa gushinga abazokwitoza mu ntara mu makomini biki n'ibiki. Ni ukuvuga yuko iwabo ibiganiro vyaraheze nkuko babivuga, ubu nyasigaye gutegura amatora, uyaja mutayajamwe uri muri opposition biragusha mugobobo inzira bafashe niyo ega mwaka w'ibihumbi 2020 ni hirya y'ejo uno musi tugeze mu kwezi kwa kangahe, mu kwezi kwa kane, ukwezi kwa kane kugiye gutangura haza basigaye amezi angagira kubera amatora mu Burundi kesha mu kwezi kwa gatandatu mugabo haba amatora menshi. Eco wiyumvira rero umva ivyo biganiro bizoba haramutse yabaye ibiganiro bakavitaba nk'ukuri ico mbona naco shoboka nuko amatora yo kugizwe inyuma bakabanza bakumvikana mije byose nadondagwe vy'umutekano vy'impunzi abantu bose abanyapolitike bakumva ko igihugu ari cyabo, amatora akigizwe inyuma hanyuma bakabiganira mugabo ni leta y'u Burundi ivyo ntibishoboka. Abiyumvira nkuko tiko ndiyumvira nabiyumvira kugira ibintu bigende neza mugo leta nayo yiyumvira kugira ihiganwa atabo bahigana. Manuel, ibintu bumvise ingene byifashe mu gihugu muri politike be abarundi uno musi mubona botega amaso leta Petero Nkurunziza ibihugu by'umwe vya Afrika botega amaso nde uno musi kugira ngo umuti uboneke uravye uko byifashe uno musi? Ubwa mbere ho ikibazo kiri ku butegetsi bw'Ubujumbura kurongoye igihugu Petero Nkurunziza nta biganiro akeneye, ivyo twabishitseko nta biganiro nabo batavuga rumwe nyabo bari nyuma y'igihugu akeneye. Ikizere rero ni ikihe? Ikizere ni ku makungu, ni ku bumwe bwa Afrika, ni ku bumwe bwa Buraya, ni kurinde ni kwishira hamwe one uti gute. Abibaza ko bakwemwa akarenge barihenda gose kubera ugiye kuraba nka bumwe bwa Afrika. Bwa Afrika urongoye komisiyo y'ubumwe bwa Afrika Musafaki nubu aravuga yuko ubutegetsi bw'Ubujumbura butitavye ibiganiro nyavyo bihurikiyemwo bose bihurikiyemwo abo tavuga rumwe koko yuko atabarorezi ubumwe bwa Afrika burota butwara muri amatora y'imirice abarorezi b'ubumwe bwa Afrika. Ikindi kandi n'ubu ubumwe bwa Afrika buvuga muti naho duhagaze naho tugihagaze tugende ku bumwe bwa Afrika nyene. Murabona aba basirikare b'u Burundi bari muri Somalia bamisoma no ngingo yo gutahukana abasirikare 1000. Iyo ni ngingo isa n'ifatira ibihano Burundi. Murazi ko utegetsi bw'Ubujumbura amafaranga ayo bitwa ko bahemba abakozi yava mu yo bakura mu basirikare bari kugarukana amahoro muri bwa Afrika muri Somalia. Rero uko bimeze ibihano nivyo nyene murazi n'ibihano byo bumwe bwa Buraya tafashanyo bagiye Burundi yazigiye cyo byose ni bihano alors arakenewe n'izindi ingingo ziza zigondoza utegetsi bw'Ubujumbura ukaza ukitaba ibiganiro koko. Ariko none uti umwanya none urahari nkuko Dela ivuze bashaka kwigiza inyuma amatora bakigiza inyuma amatora. Ubumwe bwa Afrika nkuko umufasha wa Museveni Benjamin Mukapa yabivuze bakarondera umuhuza nyawe bakaraba les mécanismes nyazo zo gutegura ibiganiro nyavyo biciye mu bumwe bwa Afrika. Ubumwe bwa Afrika rero ukaraba ati reka twigizeyo tgondoze Nkurunziza twigize amatora hanyuma abanze abiganiro nyavyo biciye gute biciye muri ivyo bihano biciye mu bihano biciye muri diplomasi byo tuma amatora ataba akazo kanyuma Desire kugira nsozere ikiganiro uno munsi muravye ikiringo gisigaye ni kiringo gito nkuko mwabivuze tanga umwizero abarundi uno munsi murabona yuko n'amaradiyo hora abaha makuru yugawe mwabivuze umwizero w'abarundi uhagaze bo kwizera ku rugero rungana kuno munsi kugira ejo bogorore. Umwizero w'abarundi sinzi aho hagaze kubijanye n'amatora kubijanye n'umutekano kubijanye n'iki kubijanye n'akazoza k'abarundi kazoza k'abarundi kari mu minwe y'abarundi kazoza k'abarundi ntibagahige mu minwe y'amakungu. Abarundi nyene kazoza kabo nibo bagafise mu minwe
mu gihe hazoba hari intwaro zibabuza amahoro bakamazi komera amashi kazoza kabo kazoba kari he kazoba kari mu kirere mu gihe intwaro zizoba zibatwara zibakandamije bakaziyamiriza ico gihe kazoza kabo kazoba keza uno munsi biraboneka ibihugu byinshi ugiye kuraba muri Afrika abanyagihugu barava hasi bakavuga bati intwari kwa dukandamiza turayiyamirije muri Algeria biriko biraba muri Algeria biriko biraba abantu bose gushika naho igisirikare gushika naho imigambo icuze na leta ivuga ati mutama Afrika gira raba ubisa abantu ntaco gishoboye ico gihe abanyagihugu babasha gufata ibintu babasha kazoza kabo kukitunganiriza mu Burundi igihe bazobona yuko intwaro ari mbi bakuma bayikomera amashi kugira ntihagire ikibashikira iki niki kazoza kabo bazoba ariko bategura kazoba ari kabi mu gihe intwari zo bakandamiza bakayiyamiriza kandi bakabishika ku buke buke kazoza kabo kazoba keza mu bihugu bya Afrika Burkina Faso ni henshi nta mu Barabu byarabaye muti hariho byarashobotse henshi n'ahandi bizoshoboka no Burundi babishatse abarundi bakafata kazoza kabo umuntu akazizokunda mugabo umuntu yibaza ko kazoza ku Burundi kazoba keza kubera amakungu je ntituri kumwe Dela Tugimana ni kuri uwo mwizero utanze kubijanye nakazoza k'abarundi ncensozera ko kino kiganiro mwakoze mwebwe mwese mwariko muradukurikira ikiganiro ari Club de la Presse igira 74 ndagushimiye Desire ku nterano yawe urakoze Patrick urakoze nawe Manuel ku nterano muri kino kiganiro yego ndashimye nanje irindi sango ni ku munsi wa gatanu nk'aya mango naho butaha